Ndababwira ukuri muri aka gatondo twabashikirije amakuru akomeye cyane avuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko ari kwegera intambara nyuma yuko igisirikare cyacu cy'u Burundi kiriko kirahangana n'umubare wa M23. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru ateye ubwoba aka kanya nyuma yuko umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika ciye afata ingingo ikomeye cyane nyuma yo kumenyekana yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiranye umubonano na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu ijambo rya Gervais Ndirakobuce ni ijambo riteye ubwoba nyuma yuko ibigiye kudukwegera akararambaraye ari vyinshi cyane. Munyemere rero amakuru yacu tuze tuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka rero nsubirenda gwekaze ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu caciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko iyo waje gupyonda ijambo sabone ibiganiro vyacu n'amakuru bigushikira umunsi ku munsi. Ndabibutse yuko kandi ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agatekazi na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Ingingo nkuru reka tuzifatire ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye twabwiye amakuru yuko yoba ategerezwa kuja kubonana na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amasoko yacu yibanga yemeza yuko gushika ubu ngubu Kinshasa ariko arabera inama ikomeye cyane yahuje abakuru b'ibihugu vyompi bivanye nuko amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu kubw'amasoko yacu yibanga ari amakuru yemeza ayo makuru. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane ibiri ku murongo w'ivyigwa kubijanye n'igitero coba kigiye kugabwa ku gihugu kibanye c'u Rwanda n'ibikorwa vyo bigiye kugabwa ku mubare wa M23. Gusa ndabibutse yuko n'umubare wa M23 biriko biravurwa yuko ari abasirikari bayo boba bariko barabandanya gutangura kwabo kinjira mu gihugu c'u Burundi. Namakuru rero ateye ubwoba tujya yose tuze kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biravugwa n'ibihanganye bitandukanye vyoba ivyo mu gisoda canke vyoba ivyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza no kuyashimikira kubijanye n'ibiriko biravugwa mu gihugu kibanye c'u Rwanda uko amasoko yacu avyemeza. Reka rero turaza kumviriza umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho yahawe indwi zidashika zibiri nyuma yuko ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye bikavurwa yuko rero yo bariko ararondera inguvu kugira ngo azobandanye arongora igihugu c'u Burundi. Yoba yarazigiranye amasezerano na Felix Antoine Tshisekedi Kilombo wa Kongo nyuma yuko azomufasha mu bijanye n'imyiyamamazo n'amatora kugira ngo bizogende neza. Felix Antoine Tshisekedi azongererwe ikiringo cyo kurongora Kongo. Ayandi makuru rero mu gufashanya nabo basirikare bakomeye cyane bariko bararungikwa n'igisirikare cacu c'u Burundi bakarungikwa kugira ngo bagenderere umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Biravurwa yuko ari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka nyuma yuko Moise Katumbi bari bahanganye mu matora gushika ubu ngubu ku munsi w'ejo ariho haciye hatangazwa amakuru akomeye cyane nkuko twabicishije kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ibi vyose rero yoba bigiye kudukwegera akararambaraye nyuma y'amasoko yacu yibanga ava mu bihugu bitandukanye bibibanyi iyo igihugu c'u Rwanda canke igihugu c'u Bugande. No makuru rero twahora tubashikiriza kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV aho biganiro vyacu vya misi yose twama tubabwira amakuru ajanye nibigiye kuba mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kandi abahanuzi biyo bahora bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abahanuzi biyo baturuka mu gihugu ca Tanzania bari bahejeje kwanka iyi ngingo yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari bwerekeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba bivanye nuko iyo ashitse kandi avuye afashe urugendo yerekeje irya nino mu bihugu bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi haca haduka intureka ya kudeta kuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza itangazo kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ndabibutse yuko muri aka gatondo umutekano wasubiye kongerezwa
bivugwa kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB nkuko amasoko yacu kuri iyo radio abimenyesha. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira mu gihe ariko haribonekeza icuka gikomeye cyane ca kudeta, biravugwa yuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane. Ayandi masoko rero yibanga akemeza yuko gushika ubu ngubu umubare wa M23 wabahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, hakaba hari abasirikari bashika batatu bo binjiye mu ishamba cimeza ry'ikibira. Amasoko yacu rero gushika bakaba bataramenyekana inkomoko yabo, na cyane ko bica vyumvikana yuko ico banigishikari vyose mu baba ku micungara y'ikibira nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko mu ishamba cimeza ry'ikibira harimwo imigwi igwana kandi mishasha, harimwo n'umugwi wa Larube warahiriye gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi bakaba bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazaranda kugarika nawe nyene yabikomoje ko aho yibanze ku murongo nanone ujanye n'ibiriko biravurwa mu rugamba rukomeye cyane rugiye kuduhuza n'umubare wa M23. Gervais Ndirakobuca batazaranda kugarika yari yaciye yanka itegeko rikomeye cyane, ariko mu majambo yiwe agaragaza umubabaro yamenyesheje yuko atakaryo afise ko guhagarika ibikorwa vy'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko ico yatangaje no guhamagarira abene igihugu imigomuko kugira ngo babuze umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kwibonekeza mu bikorwa biriko biramuhuza na mugenzi we Kisekedi. Nyuma yuko Kisekedi yama yumvikana mu majambo akomeye cyane yo gutuka abandi ba perezida b'ibihugu bitandukanye, uko twavyumvirije ubwo mu minsi yaheze yatazeraga umukuru w'igihugu cibanye c'u Rwanda Perezida Paul Kagame ko yoba ameze azohera nka Hitler. Amakuru rero akomeye cyane adushikiye, ibi vyose bikaba bigiye kudukwegera akararambara ibivanye nuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika yaciye abitangaza. Yandi masoko yibanga akamenyesha yuko gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo yoba yikitse mu kiza c'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arakorana na leta ya Kinshasa kugira ngo babandanye umugambi ukomeye cyane wo gufashanya mu bikorwa vya gisirikare. Umwanya ku mwanya rero General Prime Niyongabo bigaca vyumvikana yuko umwanya ku mwanya arashobora gutangaza ikintu gikomeye cyane mu gisoda c'u Burundi. Ndabibutse yuko rero nubwo M23 iriko yibonekeza mu biri bikorwa bitandukanye, makuru ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo nyene aramenyesha yuko gushika ubu ngubu ingabo z'igihugu ca Kongo igisirikare FARDC gushika ubu ngubu cajeje gusubira mu duce twahozemwo ingabo za EAC nkuko amasoko yacu aturuka muri ico gihugu abimenyesha. Gushika ubu rero biba mu nyuma z'uko umubare wa M23 misi yaheze ariho wari wahejeje gutangaza yuko ba ugiye kwisubiza utwo duce twahoramo ingabo za EAC, bivanye nuko utwo duce n'ubundi wama uvuga yuko ari utwawo. Ayandi masoko yacu yibanga kemeza yuko gushika ubu ngubu Sultan Makenga yoba ariko arahigwa ku gataka ka Kongo kugira ngo agandagurwe, bivanye nuko ari inama ku munsi w'ejo yakoraniye ngaha muri Ntare Rushatse. Bivanye n'amasoko yacu bikavurwa yuko hari mu kiganiro gikomeye cyane, aho hari hatumiwemwo abasoda bakomakomeye baturuka mu bihugu bitandukanye. Bivurwa yuko hari abasoda barungitswe kuri operation. Biravurwa yuko rero harimwo umuntu umwe akomeye cyane yoba yaragambaniye umubare wa M23. Gushika ubu rero ataramenyekana amazina yiwe kumva z'umutekano, abamenyesha makuru bacu b'abahinga bakaba bariko barabigira ko amatoza. Ndabibutse yuko rero gushika ubu hari abategetsi bakomakomeye bariko bama bibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye, na cyane gushikiriza amajambo akomeye cyane kubijanye n'ibigiye kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abahanuzi ba Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumubwira yuko kandi bakamubuza kuba yofata urugendo yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umwanya ku mwanya, bikaba bivugwa yuko n'amagara yiwe ageramiwe. Umwanya ku mwanya rero ikudeta irashobora gutangazwa. Umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nyuma yuko yoba ategerezwa gushira umukono ku masezerano akomeye cyane mu gihe igisirikare cyo bagejeje gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ijambo rikomeye cyane Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika yashikirije riremeza yuko umwanya ku mwanya intwaro y'agahotoro yoba iciye ikurwa ko, na cyane ko babashaka gushika mu gihugu giteye imbere mu misiza nkuko amasoko yacu mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika bishikiriza. Amakuru rero yibanga yo kwizerwa akomeye cyane duhejeje kuronka mu ibanga nangere aremeza yuko gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi ariko arafashanya n'uturwi dutandukanye natwo nyene tumushigikiye kandi natwo twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Umwanya ku mwanya rero
umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atangiye ngo ibereye arashobora gufatana cane bivanye nuko gushika ubu ngubu ico ari kuriwe ari ukuvugana n'ibihangange bitandukanye ngaho muri ico gihugu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gushika ubu rero ndabibutse yuko ibijanye n'ibikorwa bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko birabandanya mu gutosekara nyuma yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajeje imisi itari mikeyi atibonekeza na cane ko ku munsi w'ejo ariho yabonetse mu bikorwa bitandukanye bivanye nuko yarahejeje imisi itari mikeyi yarishimiye kuguma mu gacerere bivanye nuko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza yuko gushika ubu ngubu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba afise ingwara y'igisukari abandi bakemeza yuko yoba yarahawe ishano nk'iryahawe umwisi perezida Petero Nkurunziza. Amasoko yacu rero mu gisirikare aremeza yuko babasirikare bashika amajana 2 batawe mu moto bivanye nuko bari banse kugwanya umwari wa M23 gushika ubu ngubu amagara yabo ageramiwe aho bapfungiye Bujumbura atagahuzu bafise bivanye nuko umwanya ku mwanya bariko barakubagurwa bamwe bagaca barabura ubuzima bivanye nuko gushika ubu ngubu agatotezo kariko karabakorerwa. Gushika ubu ngubu rero ibintu bikaba bihejeje gukomera cyane, hariko rero haribezwa imvo kubijanye n'ibiriko birakorerwa abo basirikare bivanye nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yajeje konona igisirikare c'u Burundi nyuma yuko abatari bakeyi bajejeje kurahirira guheba igisoda bivanye n'ibiriko birakorerwa abasoda bacu. Ni gute rero umusirikare wacu yorungikwa mu ntambara adatahura kandi atanagahembo ahabwa? Umusirikare wacu aba yandikiwe amafaranga atari makeyi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko ayo mafaranga abo basirikare bakaba batayaronka nkuko bishikirizwa na bamwe muri bo twogeranye ikiganiro mu biganiro vyacu twagiranye muri aka gatondo. Amasoko yacu rero y'ibanga akaba yemeza yuko umwanya ku mwanya igisirikare coba kigiye gutangura imigumuko yo kwiyamiriza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe vyama biboneka yuko umwanya ku mwanya nawe nyene yibonekeza ashira mu mufuko wiwe, kandi abasirikari b'u Burundi bamwe bariko baragandagurirwa bagwa ku rugamba badatahura nkuko babishikiriza. Nabibutse yuko rero arumvikanye yuko ari abasirikare bacu bafashwe mbere n'umwari wa M23, ariko icatangaje abatari bakeyi ninge n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atashimiye kugira ico atangaza kuri abo basirikare ninge ne borekurwa n'uyu muhari wa M23. Ibi vyose rero akaba ari vyo nyene biriko birabandanya mu gutera agashavu igisirikare c'u Burundi, akaba ari navyo nyene umwanya ku mwanya birashobora gutuma intambara itangura mu gihugu c'u Burundi ku mvo zo gukurako intwaro y'agahotoro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nayo abasirikari bacu b'u Burundi barabandanije mu kuvuga yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we nabo bariko barafashanya mu bikorwa bitandukanye vyo kudandaza abasoda b'u Burundi. Barumvikanye rero mu majambo akomeye cyane yo kuvuga yuko umwanya ku mwanya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gukwega intambara. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika we nyene yoba ahejeje kumva umubabaro w'abo basirikari b'u Burundi nyuma yuko yaciye afata ingingo ikomeye cyane, nyuma yuko yavuze amajambo agaragaza umubabaro, aho yashikirije yuko wenyene atangingo ikomeye cyane yofatira ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ahubwo wenyene ico asabwa nuko igisirikare kandi ico asaba nuko igisirikare n'abene igihugu bomenya ibiriko birakorwa n'intwaro mbi. Intwaro rero mbi ikaba irongowe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe abantu zibiwe nyene nabo nyene baheza kumubuza ibi bikorwa bitandukanye ariko aribonekezamwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iyi minsi rero turiko turibanda ku makuru avugwa irya mu gihugu ca Kongo bivanye nuko hari amakuru akomeye cyane yoba yerekeye yuko umwanya ku mwanya umwari wa M23 urashobora kutugabako ibitero. Ivyo vyose rero mu gihe igisirikare cacu c'u Burundi ataco citaye ko na cane ko ataco kiriko kiratangaza kubijanye n'ibiriko biraboneka ko umwanya ku mwanya birashobora kudukwegera intambara iteye ubwoba. Ndabwira ukuri gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane avana none muri service de renseignement aremeza yuko umwanya ku mwanya turashobora guhura n'ibibazo bitandukanye nkuko bishikirizwa n'umwe mu bahinga mu vyerekeranye na politiki. Amakuru rero akomeye cyane
yo kwizerwa biravurwa yuko uyu muhari wa M23 nawe nyene warahiriye kuba uzokwigwana ko mu nyuma zo kuhogera ugaba ko igitero icoba n'igishika rero akaba ari vyose ngaha mu gisoda c'u Burundi bivanye nuko abasirikare ba M23 bahejeje gukura umutima abasirikare bacu ubwo bari batawe ku rugamba n'igisirikare ca FARDC hama ibigwanisho vya FARDC bigaca biragwa mu minwe y'umari wa M23 akaba ari navyo vyakoreshejwe bigandagura abasirikare bacu b'u Burundi aho ibitigiri vyabo bibandanya kwiyongera bikavurwa yuko rero amakuru akomeye cyane ubwo kongerekana ko ibitigiri vy'abasirikare bagwa ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari navyo vyonyene vyo bigiye gukwegeranye n'icuba General Major Evariste Ndayishimiye ikintu kibi cyane kuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza igisirikare gitangaje yuko gikoze ibintu bikomeye cyane nk'ivyama vyibonekeza mu bihugu vya Afurika ubwo mu minsi yaheze mwumvirije yuko muri Gabo igisirikare catembagaje perezida ayandi makuru rero akomeye cyane nyuma yuko biravurwa gutyo biravugwa yuko hari amakuru akomeye cyane ava mu biro by'umukuru w'igihugu yemeza yuko umwanya ku mwanya hoba hibonekeje abagambanyi bateye ubwoba ariko baragerageza gukura ko intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene akaba ariko arakoresha umutambukanyi we gushika ngubu nyene akaba ari we ariko arakurikirana ibikorwa nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu we nyene ubwiwe gushika ubu ngubu ariko yibonekeza mu bikorwa bijanye n'ibiriko biravurwa ku muri wa M23 nibijanye no kurongora operation iriko irarungikwamwo abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo munyemere rero ivyo byose tuze kwigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kubashikiriza umugambi ukomeye cyane w'ikudeta yoba igira itangazwe ngaha mu gihugu c'u Burundi gusa ndabibutse yuko bihejeje iminsi itari mikeyi bivugwa ariko gushira mu ngero vyabaye ibintu bigoranye cyane Gervais Ndirakoce batazana ndakugarekwe n'ibindi bihanganje gushika ubu rero barumvikanye mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ariko ku mwanya akaba ategerezwa yuko umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azofata urugendo yerekeza mu Makongo gushika ubu rero bikaba bivurwa yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataravye neza arashobora kugaranirwa ku kirimba ciwegerereye igitega nkuko amasoko yacu yibanga mu gisirikare avyemeza bikavugwa yuko rero gushika ubageza kumva amakuru akomeye cyane yaciye atanga itegeko ku musirikare wese gushika ubu ngubu biravugwa yuko bamwe ku basirikare bahora bacungerera kuri radio n'imbonesha kuri igihugu umwanya ku mwanya bariko barasubirirwa n'abandi bivanye n'amakuru akomeye cyane ava kuri iyo radio akamenyesha yuko rero umugambi wo gutangaza ikudeta nawe nyene ukigoye cyane reka rero twigarukira nkuko twababwiye mu funyo ku makuru akomeye cyane nyuma yuko tubandanya kandi ku yandi makuru avurwa irya nino mu gihugu kibanye c'u Rwanda gushika ubu rero umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aragirana ibiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo nyuma yuko amasoko yacu yibanga yemeza yuko ari ukuraba neza ibijanye no gukura ko umwari wa M23 no kugaba ibitero kuboba baterera uyo muhare nkuko bishikirizwa rero na leta ya Kongo baremeza yuko igihugu kibanye c'u Rwanda nico nyene co bakije kandi kicitse mu kiza co ko uyo muhari wa M23 hari kikaba ari co kiriko kiratanga intererano ndabibutse yuko rero ivyo bihakanwa n'igihugu c'u Rwanda ngaho naco nyene gishikiriza yuko ahubwo leta ya Kinshasa ariyo ishigikiye abagwanyi bagwanya igihugu kibanye c'u Rwanda ba FDLR ndabibutse yuko rero leta ya Kongo yamana none ivuga yuko n'igihugu c'u Buganda naco nyene co bakiri muri uyo mugambi ukomeye cyane wo gushigikira canke gutererera umwari wa M23 ibi vyose rero bikaba biriko birigwa ko n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere bikavurwa yuko gushika ubu batariko baracana uwaka kandi batariko baravurwa rumwe ndabwira ukuri Felix Antoine Tshisekedi nyuma y'ijambo rikomeye cyane ariko arashikiriza turi buze kugaruka ko abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'umutekano mu vyerekeranye na politike umutekano n'agatekazira muntu muze kunyemerera rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira ntimujije kure ibiganiro vyacu ndakagaruka turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro ntimujije kure ibiganiro nizere ko aje gupyonda ijambo sabone ni Burundi News TV.